nibo bakinyi 25 bazodufasha kuri izi match zibiri twimirije gukina na Côte d'Ivoire hanyuma ya turi ku biro by'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ni ahari kwarabera ikiganiro nzori umumenyereza mu guserukira igihugu Patrick Sangwa ashikirije abakinyi 45 bagiye kwifashishwa mu nkino zibiri ndi kumwe n'abamenyesha makuru basanzwe bavuganira cyangwa se bagaruka ku makuru y'inkino na cyane cyane ku mu guserukira igihugu Keri ndagwaye ikaze muri Utamu Podcast ndakwamukije Utamu ndamutse Fefe ndizere kumeze neza cyane muri iteka ya meze neza sishaka kurandira no muri byinshi shaka tubabire hamwe abakinyi 45 Patrick Sangwa dushikirije mwebwe nk'abasesenguzi mpereye kuri Kere wabo babonye gute ni bande ugavuga ko iki bijya risinzira kwita ku bwanjye n'abakinyi batandukanye kuko deja harimo abakinyi basanzwe bakoranye nabo muri ziriya Senegal na Cote d'Ivoire uyu munsi naho washyizemo amaraso mashasha na mama batatu bapafuni de va Benissimo izo Frank nawe yinjiyemo ariko kandi hariho nka ari musanga yarameze neza mu Rwanda na kati ashaka nawe nyine yinjiyemo Mateo Nkurunziza yaruka kera mu mugisha w'igihugu yinjiye mu baganje arasohokamo Aladdin dezigiye kuraba y'amazina menshi yakoze nkaho leta cyane mugabo harimo n'abandi bakinyi bashasha yinjiyemo ashaka kuzo kwiyerekana Fefe abakinyi 45 habonetsemwo abakinyi bakina muri Primus League Burundi umukinyi umwe Keve wo muri Aigle Noir Fighters hari cyabutangaje ubibona gute we muyihesheje icambere mbere cyane kuko n'umunyeza nawe na ariwo yavuze yuko abameza bamwe akunda gufashanya nabo mu gukurikirana abakinnyi yavuze Olivier Nyunge ko mutombora nawe aboneka cyangwa ku kibuga kenshi usanga aboneka ku kibuga mu gihe ariyo match imwe ya Star eske azoronka ukanya gukurikirana abakinnyi bose ndako subira inyuma gatonya kuva 2010 inama mu rugamba abakinnyi bagiye barahamagara bishika uno munsi tukigendera ku benshi ko lapu yabo yari muri Primus yabari muri Primus rero uravye mu kinye umwe guhamagara muri Primus League Burundi hari abakinnyi benshi kandi bari kuri nivo nziza rero ku bwanje icyanangaje navuga ko nta cyanangaje kuko nawe nyine nakurikirana ariko icegera ciwe Jimmy ari muri Aigle Noir kandi amenyereza muri Primus League Burundi Jimmy akurikirana Aigle Noir hamwe n'inkino abahuye nazo uravuga amakipe abahuye nazo eske muno munsi Jimmy wo muri no 23e ni muda tu nikimaliza hapa na kunabidi reka kumburenga kwe kuri Keri aho bakinyi urabivuga ko iki ibyo uyu musore avuga yuko ndamfuka arafuna hoba hariho petetre abakinyi bo badakurikiranwa bigatuma bakaba batahamagawe kubera bataboneka sindi kuri badakurikirana kuko deje uyu munsi hariho match kuri FIFA Plus hariho sasa kugira abandi MC ashaka kugira kumibonera donc live bitandukanye mugabo hariho FIFA Plus yerekana imbaga zari bya bonus yo kubiraba ariko hari ikintu kimwe deja ubwego abakinyi ba kera bari ko baramagara gufasha muri Sande muri 14 ukaraba ubwego bari ko bajya bayami Selemani bakizwe nabahe barambaramba abantu uyu munsi ubwego bw'abakinyi dufise tutabeshanye ubwego bw'abakinyi no muri dufise nacatumira twisi byo gukina amikina cyo gushaka gutuma ukina ngaba tamuhamagara nuko uyu munsi asubira kina mwaka umwe gusa uri yo kwakina nk'imyaka nk'itatu twavuga ati mwaka gatatu kabisa yaratwemeje kwiposta ashaka kunyuganira muri wundi uca wirotuva akinye sezimi aciye agenda ahandi naho cyo gusaba yuko aza kwihotuva kubera ko hafi ko yavuye nka mu Burundi yarekeye ko n'ujya mwaka yabaye MVP ngaho ashinga aciye aja mu Rwanda haza ko adaptation kugira ngo asubire guhamagara bari mu Rwanda mugabe ifo yuko mu Rwanda nawe nyine ashikira kuri ya nivo yindi yo kubwanje mbona yuko lo fait yuko atamukinya kirangira ngayi wacu akirishe nziza zibiri nziza ishobora gufata amagara n'ikindi isanga yimaze naho bari kamera baracari bato kubwije kise ni gushika bahamagara muri equipe nationale reka duhindure page twerekeze ku rugendo rwo mu guserukira gihugu bagiye gukina na Côte d'Ivoire na Seychelles ishusho kwitegura ukino nyabakimbira Côte d'Ivoire Fefe nka umaze gukurikirana national team umaze gukurikirana Côte d'Ivoire ni title defender wa CAN ishusho nyabake ku rukino rwa Côte d'Ivoire ndetse n'urukino rwa Seychelles ku barundi bahamagara ibintu twitega ni bitatu gutsindwa nizo rezito munaba yiteguye ariko hanini yabyo turi abambega abakinyi bisi mu munsi Côte d'Ivoire
no munsi yatagihindutse niho MSF aza gushyira ahagaragara urutonde bari ku rwego rwayo. Eske Cote d'Ivoire itsinda turimo n'abakanja n'abambere amanota 10 twebwe turaba gatatu n'amanota ndwi. Nakibajije n'umumenyereza ndamubaza projet bafise muri izi nkino, bivuze yuko naho atavuze yuko projet ariyo kuja muri monze mugabo ikizere kandi kiracyari yuko ashobora kwitabira monze mugabo turavye kuri carpet tukaraba inkino ziheruka kuzaduje na Senegal, tukaza turaba na Cote d'Ivoire. Senegal Cote d'Ivoire uravye umupira bakina ushaka kumera cokimwe, ariko inkino ni kisa peut-être ibyo amakosa yabaye mu nkino ziheruka ashobora kuza kuyakosora mugabo tutegura urukino rwiza mu gihe abakinnyi bose yatumyeko baje bameze neza atanumwe azogira ikibazo ndavuga mwine zazo. Keri front line y'umugwi serukira gihugu ndavuga attack abakinyi b'imbere ba national team line up iri nyuma y'ibona ko urabona gute harimo na Karebe avuye mu mvune nyuma ya micro wanambira yuko Karebe ashobora ari ukomeye mu miseze yarafise ibiro byinshi mugabo ashobora kuba yongeye gusubira muri forme na Maria afise n'umugwi ishusho nyabagikuru no kuri no murongo w'imbere ndavuga abantu hanze na hal equipe yose ifise abakinyi gendera Karebe n'umwe mu bakinyi bamazinya byinshi muri equipe nationale umusatirizi mwiza ugivana amakarite yose afise nayo umufusi right ameze neza uyu munsi afise equipe kandi nuko yuko iri option quality ni champion muri Afrika ariko arakora amantonema Victory afise equipe kandi akaba umwe mu basatirizi kana nkiza mama ahubwo ni umusatirizi yabanye na Sangwa igice kumwe ku Rwanda n'ibintu yatangwa n'ino system ariko arayikina cyane rwose yo kuganje mbona Caleb yategetse kugumamo hariho n'abandi bashasha baje nka Sida Bugara yagatse nyuma y'imvune muri usanga imeze neza. Mediane ya equipe nationale reka ngaruke gatoya kuri FFF Mediane yivuga ku iki ya equipe nationale. Mediane uvuye ko abakinyi bahindutse uravye n'urukino yarakinye ku munsi w'ejo uvuga ko kuganje itista yo kwagaruka hagati mu kibuga niyo kuri Cross arahari Frederick Nsabyumva arahari Raynan Nyange yuko azagaruka mu kibuga ko nawo mukinyi dufite dufise mu milieu defensif tumenyereye witwa Majaliwa Sihari ari mu mvune hari Musaga no milieu volley uravye uyu munsi Trezor ari yakinishwa inyuma ari yakinishwa hagati ariko milieu defensif ubu dufise witwa Yusufu Nyange abandi novuye ko bizovana kuko umenyereza gupanga abakinyi 10 batangura mu kibuga abarabira mu myimenyerezo naza kuraba ngo umukinyi namubonye yakinye ku macirkano abarabira mu myimenyerezo akaraba eske ivyo ariko arabigisha ni bande bari kubitahura gusumja abandi akaba aribo aza kwalinya so reka turindire sinovuga ngo miliye y'abakinyi bazotangura n'aba bizovana n'abakinyi ubwabo inkino bazaba bitwara bizovana n'abakinyi ko baritwara muri imyenyerezo rego turagaruka ku mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba abakinyi 25 koce yahamagawe benshi bavuze ko byinshi banavuga ko babafitiye icyizere mugabo abandi nabo bakavuga bati hari habari guhamagawe batahamagawe fefe twirengagiza batahamagawe tugaruke kuri ino equipe yose muri rusangi kandi birashoboka 2027 kariyo ari ryo hangiro rya koca anashikiriza cyane havuga ati igikombe cy'isi nibyo birashoboka mugabe kandi niyo dushize imbere cyane birashoboka nuko kandi bidashoboka isaga ugira bishoboke itegeza kuraba eske turabifuza saba kinye gusa si staff gusa no kuraba n'icyerekeye administration ivyerekeye intunganye muri rusange motivation c'est vrai ikibuga imana idufashije tuzatumaze ukironka dushaka kuzotangura kwakira ingaza eliminatoire ya Ghana 2027 ayima no kuraba abakinyi bo kuvuga bazo bageze ku rugero rwabo abaduhamagara no munsi nibaze ko aribo benshi tuzogenda kuduhamagara mu myaka iri imbere bizovana performance y'umukinyi umwe uburyo azogenda aritwara kandi birashoboka mu gihe umurundi wese ndavuga umufana coach abakinyi n'abatsi indongozi z'igihugu tugiye hamwe twese tugashira hamwe ingufu birashoboka ariko naho biragoye mu gihe azobandanye hibonekeza kuba tugorane dutandukanye ko tubibonekeza mu myaka utwo tubaye ni mutuwe novuye ko cerekeye motivation ihabwa abakinyi cerekeye ingendo cerekeye usanga ari ukuntu tubazo tuye mu bakinyi ukumva ari ukuntu tubisi dutandukanye hagati yabo cyangwa n'abamenyereza byose birashoboka ariko ni ibintu byinshi
dukeneye uzorabe n'ibihugu byinshi bironka qualification babanza kwanza kwelimina twashoboza gutoda Keri ijambo rya kocha rivuga yuko nta gihugu cyagiye muri mondial kitaciye no muri kane biragoye kandi iciro nyinshi bikurikirana mugabo bakavuga ngo kandi ya 2027 twe birashobora ko tuyijambo singaruka kw'icyo kibazo ahubwo ngaruke ku nteguro uriko babona ubona we bishoboka nk'umusesenguzi cyane cyane ko kurikirana na ya pepiniere kuko yavuze ko ari ligue d'etat nawe wanabivuze ko urabona iyi pepiniere cyangwa se ibituta ry'u Burundi bishobora kuzodufasha kugura muri kane ya 2027 Itambere kuri comparaison ya kana mondial uno munsi hari ubutuma bw'ituronka imigi 5 muri Afrika kandi kina yego ni urumva unaniwe no kina muri competition yo kuvunika kwizira kuja muri 5 biragoye uyu munsi birashoboka kuko uyu munsi byavuye kuri 5 bijya ku 9 bishobora kuba kuri 10 rero no munsi wa de groupe turimo Cote d'Ivoire ironse kama mutani hata mugaca munganya amanota niyo novuga iri muri pope nya arite y'ubwoba tutangura kwizera mugabo bavuga ati kuja muri kane izera imyatwaje ndavuga ko zigufasha iki zigufasha gutegura izo mbere ariko uko twaje kuvuga cyo mu bundi twasimba mayitatu gusimba mayitatu ni gute uyu munsi twagiye muri 2019 muri kane ariko kandi ademize twagiyemo gute twagiyemo kubera ko abakinnyi bari bafite uburambe n'ibyo kandi bari bameze neza bano barakina abandi ariko bari ari ikintu kimwe cyaka patenti uyu munsi mutuze match turabaha kwiningana turabaha amahirangano ibyo nabyo bikaba iyo muhazi ariko ibyo ni yatanga none urisuye yuko shakane tuvuga turaba abakinnyi amahera amato yashpere kuja muri kane uya hariho integuro hariho kuba kose uyu munsi nimba abakobwa batsinze nandi tutabatsinze Cote d'Ivoire niko kuba tabakoze mu mbega bano bigeme ba Mondo 17 ans bazokiza 23 ans bari here mu gihe bakina ngaha mu Burundi koko ligi yo ngaha mu Burundi bashayikurikirana twese turazi neza yuko turi temwe PPP yari champion mu mwaka uheze uyu munsi ekipe iri hehe nuvuga ko kuntu ama ekipe azaraduga amanuka niko na ekipe nationale ishobora kuduga no munsi hama igashemanuka akarugo twaraduze mu 2019 ariko twaramanutse uyu munsi dusubiye ahantu hamwe kubaka kubera ikintu nitwubakira muri senior je kubwanje kugira ngo tube constant nukubakira mwo bakiri bato mu mwaka weze turana abamendo 20 baragiye muri Tanzania ije equipe yavuyemo ba Deste bagiye muri Maroc kirimo ba Tambwegwa ubona neze ko bashobora kuba abakandida umwanya muri equipe nationale ya senior ifo kubayiraba hama tugakomeza imigiyo ngahi wacu imigiyo ngahi washikomeye iyo champion irakomeye tutabesha turabona yuko harimo ibintu bya betting muri faza byabishije champion umunsi champion igitahiye ushobona yuko ibanza rimwe bya mbere hari kitahindutse rero tufite champion ikomeye bizotuma babakinyi baguma muri competition bagugwa hanze ni bon ugumye ngaha mu mashizi ibintu ashobora kuba mu senior duhera heza fefe kuba Uburundi bukinira hanze hari kibazo bibona mu bikomeye cyane rwose kuko umufana n'umukinnyi urabe ibihugu byinshi byegerewe mu qualification na zabo nyinshi subiye inyuma 2019 urabe ibintu twakirinda nyinshi zatumye tuba mu qualification kuzogera muri Egypt kukinira hanze ni kimwe mu kintu nyamukuru kiri gutuma Keri nk'umuntu akurikirana umupira muri rusange prediction zawe ubona ko Burundi bushobora kwitwara neza imbere ya Cote d'Ivoire ku bigero bingana gute kwicara oya sinshobora gutanga urugero bingana gute kwicara kuko urupapuro Cote d'Ivoire iri hejuru jewe sindaniteze cyane gose kuraba resulta mu kibuga ariko ngiye kuraba mbira ko twakinye kuri Malawi ko twakinye kuri Senegal yadushinga umupira abaturage turashobora gukina kuri Cote d'Ivoire kuko tuzoja muri eliminatoire za kandi zose hazoba harimo ibihugu nka Cote d'Ivoire, Senegal, Cameroon, Egypte byose bizoba biri muri groupe imwe natwe rero uko kwipima wantis no kwipima quantité tugiye kubanza kwerekana Cote d'Ivoire imeze gute ibyo ntituzoyakira muhira malheureusement kugira ngo tubone abafana n'ibiki byose ariko ni urukino ushobora kwereka neza ubwigeze ku gutegura rero nubwo ko turacari kuri division no kwerekana nationale yacu ko ni byinshi byo gukosora mugabo n'imiburi biri rya rukino uzoteka ati kumwe babakinya ameze neza muri club yabo canke batanguye umukenyuro umumenyereza sangwa canke bamenye umuntu akurikirana Primus League Burundi ndetse na FIFA arayikurikirana ikibazo ni kimwe hagati ya Aigle Noir n'umugwi wa Bumamuru barahanganye cyane gusa ntaje nyabaki ingana gute kuba ushobora gutwara igikombe hagati ya Aigle Noir na Bumamuru Aigle Noir
ndabona afise nka 60%, Bumamuru 40%. Impamvu ni uko Aigle Noir deja bari n'abafite bakiri bato, kandi nta mvune nyinshi bagize muri saison, mu gihe Bumamuru iyi fin y'ino shampiyona harimo ikibazo tw'imvune twa hato na hato. Rero ivyo biratuma ekipe itanguye gutakaza nk'abakinnyi babiri, n'ivyo deja abakinnyi yarabaye remplace ni Christophe avunitse, hariho Bangara umudefansi wabo yari ameze neza ino saison nawe nyine yavunitse. Deja batangura shampiyona hariho abandi bari bavunitse, ku bwanje izo mvune zibiri zashobora kubakora ko mu gihe kiba ziri igihe kirekire, sino Aigle Noir Dynamique abantu bavuga yuko ishobora kubandanya mu cicaro ca mbere atangorane nimwe ati kuko yamaze kwisekiriza Deira nayo ikashobora kumanuka mu igashobora kwisega mu bikoroka. Abandi bakavuga ati amasipiri yo byaramaze guhera nta kizohinduka mugaye cyo mundi yaratsinze ishusho nyabake ku ma equipe akoroka wewe ni bandi bona bafise amahirwe yo kumana mu cicaro ca mbere mbere ko champion utangura ama equipe ashika kuri ane harimo amaze kubona ikoze davye masipiri kuba mu y'abakinyi ngo ababishoboye kameme nka equipe warabaze ko nakizokoro kameme nka equipe iri kurategura championnat ya sisi yangire ryo gushika kure gatanga kugira appel d'offre y'abakinyi ubona yuko deja equipe itaramera neza ugiye kuri Burundi Sport Dynamique saison iheze uburyo bakiye phase retour gushikana bari bafise n'ubu bakiye amaze gutsinda ibitego byinshi bavuga Jean-Claude Ndabisanze Rambala ariko yamaze kumwagana na equipe ibereye no vuga amakuru asobanura ari Dubai ukaraba uburyo batanguye ibibazo bimwe bagiye barakura nabyo by'abakinyi ukacuraba Academy Deira ikibazo bo yarato kiyakintu cyo kwirukana abakinyi kubyerekeye betting ukacuraba abakinyi barenga hafi umunani muri phase retour bashasha c'est vrai ariyo bamwe bari bamenyereye Primus League bindi ariko bari bamaze kugeza bakora equipe ya Moso Sugar c'est vrai urabizi mugabo turaba abakinyi keshi yo nkunda kuanaliza kuri niveau y'abakinyi naca ndaba na organisation y'umugwi naca ndaba n'umumenyereza naca ndaba match zibiri za mbere ibyo bari kubarerekana so je kubgaje nta gitangaza ku migwi mbona itatu ya nyuma iri muri zone ubu tuza kuzavuga n'imiburi ashobora kuzovamwo umwe akabisite hamwe na Burundi Sport Dynamique mugabo uravye hagati ya Academy Deira Moso Sugar izo ni zitakurosa ya twari kumwe rero na Keri akabakorera Akeza Sport akaba arumenyesha makuru kwa Akeza ndetse Pepe nawe akarumenyesha makuru kuri Iteka FM nabamenyesha makuru b'inkino na presenter beza cyane ndetse barakurikirana championnat y'u Burundi Primus League Burundi bakanakurikirana mu guserukira igihugu muri rusangi ndagushimire cyane ku byiyumviro watanze kanya mwamaye ndaserewe ko tamna wakoze cyane Fefe ariko kugabanya ibyuma muri minsi mbonamenga ameje kwiyongera oya ukunda bibona bya bindi abantu bakorera guca muga sport bakora sport wakoze cyane brand Imana ikomeze hezagirire mwese mukunda Utamu Podcast ariko murakurikirane n'abandi bavuga sport na cyane cyane bano bavandimwe umunsi ku munsi Akeza Sport irakora ndetse na Iteka FM irakora merci beaucoup hari umuvandimwe kuri Nile Sport nawe mugende mubakurikirane nabo nyene bari mu kazi neza cyane basana mu meza niho tuyasanga mwakoze cyane Imana ibahezagirire sana